amahoro y'Imana bane namwe. Hino yuko dutangura kino kiganiro nyezina, ndabereke bino bintu. Ndagomba dushake twumvirize aka kavideo ko umugabo nanga hano mubona hano. Bino ariko aravuga. Hanyuma ico mbabwira. When you say Rwanda is supporting you, Rwanda is supporting you, Rwanda is supporting you. Ati igihe abantu keshi na keshi baba bari ko bavuga ngo u Rwanda nigoro bafasha, u Rwanda nigoro bafasha, u Rwanda nigoro bafasha, u Rwanda nigoro bafasha. This is one of the Kinshasa propaganda. Ati izi mvugo zo kuvuga ngo u Rwanda nigoro bafasha, iyi ni propaganda ubutegetsi bwa Kinshasa bukunda cyane cyane gukoresha to hide the bad governance has been doing. Ati iyi propaganda ubutegetsi bwa Kinshasa bukoresha buba bushaka guhisha ibibi ubutegetsi bwa Kinshasa bukora. You know, in Kinshasa today is the very, when you look at the city. Ati murabizi yuko uyu munsi mugiye kuraba umuji wa Kinshasa ukomeza. When you look at the people, ukaraba abantu baba muri Kinshasa ngene bateye, ngene bashonje, no food, atavyo kurya, ata amashuri, ata amazi. For Kinshasa they say just because of Rwanda. Ati kuri izi mpamvu zose ibi vyose nta amazi, nta mashure, nta matara, ntaki, ati byose bavuga ngo ibi biterwa n'u Rwanda, ibi biterwa n'u Rwanda. Karo ka video kagarukiye hano. Kino kintu ndagomba kivugeho hino ko twinjira muri kino kiganiro nyezina ndabereka ibintu bintu. Murabona yuko avuze ati ibi bintu byose ni propaganda ya Kinshasa. Ati kugira ngo ubuyobozi ubutegetsi bwa Kinshasa hagire amabi buhisha. Koko genda vyemera. Muti kubera iki? Buri kantu kose kabaye ngo ni Rwanda, no Rwanda, no Rwanda, no Rwanda, no Rwanda, no Rwanda. Bino nivyo ngomba kubagezaho ndabereke mu Burundi naho. Mwumviriza kano kamaramaza kabera mu Burundi bwacu. Sikuvuga ngo ndo umunyepolitike ngo nanko Burundi, oya, mwumvirize bino bintu namwebwe nimba mufise ubwenge. Muragaruka hano unyitwa ngo ndikijuju ngo ndikirofa nukuri kw'Imana, nivyo birofa nivyo bijuju vya mbere tuzoba dufise mu gihugu cy'u Burundi. Muze kuvyumviriza ukuntu tugenda tugata ibibazo ku bandi kandi ibibazo biri wacu. Reka muvyumve. Amase nkozewe aya mase y'ikizungu umwavu ibururi umwene gihugu ngo reka twebwe ntituraronka ifumbire. Mureka kuri ronka bigenze gute? Nca mu magarabura amatari hiyi bururi ngo ntimuraronka ifumbire, mbona tangwe kurya iminwa mu nyuma ngo nivyo ngo ifumbire ntirashika. Nuko iki tarashika nca mpamagara muri fomi ko iki ifumbire tarashika ibururi ngo twarayirungitse ngo kera none yagiye. Okay, mpizina ry'uwo mwayihaye mu mpizina uwo muntu yiduganye aho kurima haheze nk'iminota 30 nza no bavuze ngo bwira ngo bene gihugu ngo baze gutora ngo yafumbire yabonetse ivu y'Ibujumbura yari inyegeje Bururi nyene. None mbwira none nefatso hatabikiza hose mwebwe recadre murihe, amashengero murihe, societe civile murihe, basi ko ndi mumutinya yuko babakubita amakofe binyibwirire. None gantutse igihe twagira bwate suggestion burya sana paraporte tuvugisha ukuri. Le bwate suggestion bace batangura kurondera ninde yabivuze gushikaho bashizeho ama antenne arereka umuntu aza gushira yagakaratasi hajya muri bwate kwikomine. Iyumvire aho haba umuntu yicaye ajeje kurereka umuntu aza gushira yagakaratasi. Burya niho vyatuneshagira WhatsApp. Kuko nari nabonye yuko bace bakwirukako gushika no kuri WhatsApp. No kuri WhatsApp yari bambwira ngo ariko nkingire. Iyumvira abantu bagira nkete no ku muntu yoba yarambwiye ikintu. Mbwire ngene tuzogwara ico giturire abantu bameze uko. Nimurondere ngo ni ndongozi ni bose. Ngira ngo hano
naho muravyumvise ikibazo gihari ukuntu bano bantu b'abarundi bavuga ngo bayoboye Burundi beshi bazengereza perezida. Muravyumvise ngene bazengereza perezida. Ibi nukuri birahari kubera ko natwebwe turi hanze iyo hagize ikintu dukora mu gihugu baratuzengereza. Utuntu twawe bagengaho gutwonona witwara bakakujana witwara bakakujana witwara bakakujana witwara bakakujana bakujana umutwe ugatinda ngaho ukayaga. Perezida kabivuga ngene bamuhenze. Iri fumbire murabizi n'amafaranga abanyagihugu b'abarundi ngaho babitangiye. Batanga amafaranga ngo iyi fumbire iboneke. Mugabo iyi fumbire ngaho bamaze kuyizana ahubwo abanyagihugu bakayibaza kubera ko bahibimye baciye babarasa. Mucyabo vyumviriza mukanya umushinga amateka ariko arabivuga ingene babarashe. Dusubire kuri kino kintu perezida hano yari karavuga. Mwumvirize nimba duvese abantu mu Burundi bakunda Burundi nimba tarabategesi babi gute bazengereje nkuko ifumbire y'abarundi bakaribura. Ikindi naco gaho kigira kabiri ngo uwihenza kabivuga bace bamurondera ngo bamugirire nabi. Perezida hano rwabivuze. Mu Burundi werekanya amafuti bagomba kukwica. Werekanya habasuma bivye bagomba kukwica. Werekanya itungo rya leta bari nyururije bagomba kukwica. Ntumbaze ahantu bashaka kujana igihugu hariho mu gihe ugiye kubivuga ngaho bace bashaka kukwica. Perezida hano ni wari karabivuga. Mwamara kurangiza ngo Kagame kibazo ni Kagame uri kirofa mwene mu muri birofa ngahi wacu mu Burundi ni twebwe turi birofa kuko tugujije birofa byinshi nta kuntu no kumva nimba atari birofa byo hitana ngaho kwiba amafaranga y'igihugu kwiba ifumbire ry'igihugu kwiba ibintu bigezweho bose bagena ngaho bazengereza perezida kandi ugiye no kubivuga bagaca bashaka kukwica. Perezida hano niko abivuze. Nizo njiji dukuje ngaho bwacu mu Burundi nizo nyinshi nuba ariho abariko bakubita gatoki nguwe nguwo gufata akakwica mwonyica ariko buno bujuju mutarabwikuramwo ntabwo muzopfa muteye imbere. Hari mu vice president avuga ngo amashengero nadufashe ibintu ze nibadufashe amashengero nivyo bigorye mu bindi ibitwa amatwaye babwiye. Amashengero murabizi yuko ari amabandi naho bo perezida yo bahamagaza bageze imbere yiwe baca batangura kuvuga tujambo twiza dutuma perezida aryoherwa ivyo vyonyene nivyo bakunda. Ntabwo bokubahuka ngaho ngo bahamagare perezida ngo bamuhanure mu buryo bugaragara ivyo nibishoboka. Harimo tugarutse kuri kino kintu perezida nawe hano afite kibazo. Sinumva uburyo perezida agumizaho bano bantu ntabahane ngo yongere abakure yama yidoga umengera batinya gusa icyo agomba no kugumizaho abanyamugambwe. Abanyamugambwe nibisigura yuko bashoboye kuyobora. Hari abandi bantu ngaho atari abanyamugambwe bashoboye kuyobora ahubwo nuko mu gihugu mwashiraho systeme y'umuntu akoze ikibi wese akabihanirwa. Mugabo kubera ko perezida wacu hano atabahana niyo mpamvu agumarira ngaho ngo bamugoye. Perezida niwe afite ijambo rikaze mu gihugu ntabwo abo ayoboye ngaho bo mugora nimba nawe atabigiramwo uruhara rwo kunyuruza ivyo bintu. Now reka ndabereke mwumvirize uburyo abantu bazanye ifumbire hanyuma abapolisi bagaca batangura kubarasa mu gihe abanyagihugu batanze amafaranga yabo bakaza kubaza ifumbire mugabo iryo fumbire ntibari habwe. Mbaze nyakubahwa umushikiranganje mu byajejwe harimo uburimyi n'ubworozi. Hanyuma ntushobora kuvuga uburimyi n'ubworozi nguje mu mwimbo wo kwimbura utaravuga ibijanye n'irima. Hanyuma nyakubahwa umushikiranganje kundwiheze hari byabaye ibuhiga hari byabaye ikarusi mu bijanye mu cankuzo mu bijanye n'ifumbire ari wo mwavu gushikaho inzego zijejwe umutekano zitabara zibanje kurasa. Nagira mbaze rero nyakubahwa umushikiranganje ikibazo kiriye ku bijanye n'ifumbire. Mbega ifumbire ninde yobibazwa muri uno mwanya uwobazwa ifumbire ni wewe mu bushikiranganje muhagarariye canke ni mu kigo ni mwihinguriro fomi uwo bibazwa ninde kandi turakeneye inyishu kuri ico kibazo. Nkaca mbaza banyakuba bashikiranganje bose intambamyi ziri hehe bananizwa nande. So ndabira kano kagaye bafise baciye bamucira ko mikoro. Mundabira akagaye mu gihugu dufise baciye bamucira ko mikoro kandi yari kavuga ibintu vyumvikana
kandi bifadika. Mwumvise ko no mugabo yabishimangiye baciye barasa. Ni kuvuga ngo bantu banyagihugu batanze ifumbire, bamaze gutanga ifumbire, no batanze amahera, ubwa mbere batanze amahera, ifumbire itaraza. Mu mategeko ntabwo leta ibanze ubwa mbere kwaka abanyagihugu ngo nimuzana amafaranga ubwa mbere. Leta irazana iyo fumbire mu mafaranga yayo, abanyagihugu bakaza kugura. Magatwega kubera ko mu Burundi turi ibisuma, tubanza kubwira abanyagihugu ngo banza muzana amafaranga tugere kubazanira ifumbire. Ya fumbire bamara kurizana ntabwo bariha abanyagihugu. Mwumvise ko bwa mbere hano perezida yavuze yuko iryo fumbire banarinyuruza, ntumenye iyo yagiye. Rero bana abanyagihugu bari barakaye bagiye gusaba bati duhereze ifumbire yacu twatanze amafaranga, bace batangura kubarasa. None ubu busazi buri mu gihugu mu Burundi murabubona ntimububona? Nk'abantu baza ngaho ngo wengura ikijuju, ubwo sibo mu bicucu vya mbere. Iyi niyo mpamvu nababwira ngo before yuko mugenda go fighting muhangana ngo n'u Rwanda ngo Kagame ngo nikibazo Kagame, mwabigoryi imwe banze muhangane n'ivyo wacu mu gihugu biramaze. Nibanze muhangane n'ibibazo dufise mu gihugu biramaze. Abantu batanze amafaranga yabo nibahabwa ifumbire, bagenda kuryishuza batanguye kubarasa. Mwumva mu mutwe hakora neza, nta kibazo mu mutwe mwuba mufise kidatonze ku murongo. Reka ubona mwumvirize ingene zino fumbire zatanguye kubora. Biri banyikubaho abashikiranganje muri raporo haribonekeza yuko ibigori bimwe bimwe byagiye bibikwa nabi bikabora. Jewe nkabona yuko ari uruhombo runini inya mbere ku gihugu, tugaca tubona imiliyaridi 145 zatanzwe kugira ngo ikigo Anagesa kigure ibyo bigori. Simbona ingene zizohava zigaruka. Kandi ndibuka neza nyakubahwa mushikiranganje y'udandaji, mushikiranganje mwasubiriye twaramajije ibyo bibazo, ingene amafaranga leta y'u Burundi iri kiratanga azogaruka, arabagiye barishura yuko leta ihomvye atangorane. Rero nkaca nibaza mbega mwoduhumuriza gute ingene ayo mafaranga azogaruka mu kigega ca leta y'u Burundi, mu gihe twagiye turabona no ku masanamu ibigori vyagiye birabora ari vyinshi. Ikindi naco nuko namwe nabonye mutagira umwizero, haraho mwagiye mwishura nk'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi baberetse igihombo Burundi buzogira canke ikigo Anagesa, mukavuga ati twaraharonkeye ikigwa. Mbega iyo nyishira kwiriye kuvuga ngo mwaraharonkeye ikigwa mu gihe mutari ko murerekana ingene amafaranga y'uruhombo azogaruka? Ngira ngo hano muravyumvise, barabivuze yuko guhera ku mushikiranganje wa mbere yaje n'uwa kabiri bamubajije yavuze ngo leta naho yohomba ntaco. Murumva bwa burofa dufise mu Burundi? Listen, ndacyabibabwira, bwa bugoryi dufise iwacu ngo leta naho yohomba ntaco. Hano niko avuze uyu mushinga amateka. Ibi ni vyabo ninkunze kubabwira iyo nje ku rubuga, ndiko nibabwira nti mu Burundi hakogwa iki, hahinduka ibi, havuga uzabumva ngo ntango ngo bigutwaye iki, ngo bireke ngo ntaco, ngo ntaco bitubwiye. Murumva ko ni mu nama nkenguza amateka ababiyoboye bavuze ngo leta naho yohomba ntaco. Niko iyo mu mama avuze ngo leta naho yohomba ntaco. Muri abantu bazima mukora neza mu mutwe ngo leta naho yohomba ntaco. Ivyo akaba ari bisubizo bivuzwe n'abitwa yuko bayoboye abandi. Hanyuma mucyo muvuriza nk'abantu bari nyuma y'aba bantu babwira ngo leta naho yohomba ntaco, bababwira ngo leta naho yohomba ntaco. Mwumva ari bazima, ubwonko burakora neza, turatekereza kuko. Now dufate kuri bino bintu rero byose hano bariko baravuga, twishinga gusa nkuko nanga ubwa mbere yabivuze, iyo bibananiye mutuku Rwanda kubera ubugoryi bwanyu bwo bunebwe, igihugu mugita mukaga mugaca muteruka ngo Kagame. Bibananira gutera imbere mugaca muteruka ngo Kagame. Bibananira gukora amabarabara, imihanda myiza, isuku, ibibuga vy'indege, indege ngo Kagame. Muhombesha igihugu mugaca muteruka ngo Kagame. Mubiraho mwigeza mugaca musimba ngo Kagame. Hano muri ko murabibona mu nama nkenguza amateka bari mu babivuga
na perezida ariya ubwiwe byarase ko akemura ikibazo kiri mu Burundi ngo hara telefone abango baramuhenda telefone aba baramuhenda telefone aba baramuhenda ntiyabahana mugaje agacavuga ngo urumva ngo ikibazo ngo dufise ngo ni Kagame twabanje gukemura ibibazo biri wacu mu gihugu mu Burundi before uko tugenda kurekereza urukonda kuri Kagame kuko mumva Barundi tukora neza. Listen, ntabwo mvuga ngo ndango Burundi no, ariko perezida ararira, ministre ararira, umushikiranganje ararira, abakenguza amateka bararira, abashinga amateka bararira, abantuze bararira, abayobozi bararira, abacamanza bararira. None mu Burundi tuyobogwa nande? Ibi byose biriko bitegwa na Kagame kugira ngo imbuto ishobore kugugwa ibore za miliyoni n'amamiliyari z'amafaranga y'amarundi zigiyeyo ngo leta ngo nayo homba ngo ntacyo. Ibi byose ni Kagame. Ibitoro bibura mu Burundi ni Kagame. Ukudakora iterambere mu gihugu ni Kagame. Ivyo muze n'imisiba n'inyondwe n'amavoka n'amagi n'amasatsi nivyo mushoboye vyerekana ko muci ubwenge cyane. Nta nisore mwumva shame on you. Bino bintu bisaba yuko tubihindura. Perezida ahane mu buryo bufadika, abadashoboye abakure ashireho abandi bashoboye, hanyuma tureke gutwaza umukazo tuza kurasa abantu mu gihe baduhaye amafaranga yabo tukanka kubazanira ivyabo. Uwo mukazo tuwukureho burundu. Mureke twubake igihugu cyacu mu buryo bugaragara. Namwe mwabigora igimwe mugera mutumutwe ngo hey kibazo ni Kagame, kibazo ni mege chimamando mwasa w'igihugu mwe. Ndababwiye nta mwasi w'igihugu aruta umuntu adahana. Nta mwasi w'igihugu aruta umuntu avuga ngo leta naho yohomba ntaco. Nta mwasi w'igihugu aruta abantu bahitana imbuto bakazibika ngaho zikabora. Nta mwasi w'igihugu aruta